kirikou gufatwa nabi kuri stage. Ibi ni byabaraye bibaye ku kibuga ku Gasaka mu gisagara Ingozi ahari ko harabera igiteramo gikomeye cyari cyahuriyemwo Big Fizzo na Jose Chameleone na B-Face on the floor hamwe na Double J. Ibi ibyaraye byigaragaje aho kirikou yarawe afashwe nabi, mbese ivyuma bikamuzimirako tutaramenya impamvu yoba yabiteye. Bana natwe Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr. Ndabivuga aha ni kuri TWENGAKO TV. Bana natwe amakuru y'abastare uko vyaraye bigenze hariya Ingozi. Abafana bati hasi mu Rwanda, abafana bati hasi mu Rwanda. Kirikou nawe akakomeza kwihanganisha abafana biwe aho ivyuma byari byazimye n'amatara mbese akazima. Nubu ntituramenya impamvu byo yabiteye, ariko mu majambo amwamwe nuko kirikou yafashwe nabi kandi bimwe biboneka ku makamera bigiye bitandukanye. Kirikou niho yamaze kubona ivyo byose bibaye aho n'abafana bariko barakubagurwa. Kirikou araheza avuga ati boss reka gukubita abo bafana banje aho nta soni. Aho ni mu gihe umusekirite yariko arakubita abafana. Acara ongera nta n'abasekirite nkeneye, Imana iratubona. Ingozi ndabakunda cyane, ntibashaka ko ndirimba, nzogaruka ugundi munsi, mwegere inyuma turabe ko bobikora. Aho ni mu gihe kirikou yari kuri stage ivyuma bariko barabikora amwe mbese kirikou atanu umwanya muremure yaririmbye, nta n'umwanya ntari mino cyangwa ibiri mbese yoba yaririmbye aho yinjiye kuri rya ndirimbo ya ahanihe, hanyuma agiperforminga ivyuma tubona birazimye. So mu majambo rero nari yabasha gushikiriza nyine avuga ati mureke gukubagura abafana banje, mureke gukubita abafana banje, ataho nta nisoni. Aniyongera anaremesha abafana yuko ivyuma babitunganye buga bikaba byarangiye, ivyuma birangira umwanya wiwe kirikou, ivyuma batarabitunganya rero bikaba biriko biravugisha benshi, aho rero biriko biravugisha abantu benshi. Kirikou aho yaciye ava no kuri stage, hama abafana aho kirikou yari akiri kuri stage, abafana bagumye baririmba indirimbo ahanihe, barayiririmba cyane gose mbese ku rugero rushimishije. Ari igiteramo cyari cyakiriwe n'abantu benshi cyane, cyari cyakiriwe pe n'abantu benshi, aho abafana bavuze ati ahasi mu Rwanda, ahasi mu Rwanda, kirikou mureke kumufata nabi, bikaba byarangiye kirikou atabashe gutanga umunezero hajya Ingozi ku Gasaka Stadium. Rero akaba ari kirori, akaba uko vyagenze aho kirikou uyu munsi atabashe guperforminga kuri stage, tutaramenya ikibazo cabaye. So ayo niyo makuru yaraye abaye kuri kirikou akire. Bana natwe aha ni kuri TWENGAKO TV, ushobora no gukora subscribe kugira tuzoze turabana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr. Ndabivuga. Hasta la vista, tubane no mu yindi video aha ni kuri TWENGAKO TV. Ndabakunda cyane.